Buri muhungu wese aba afise indoto zo kugira umukobwa bakundana. Iyo yiyemeje gukundana n'umukobwa, rimwe na rimwe bitangura umenga ni vya bintu vyo kwiryohera, ariko uko imyaka igenda canke uko umuntu akura, niko afata ivyemezo canke agafata ingingo yo kuzoshinga urugo canke kuzoba serugo canke papa w'abana. Ariko rimwe na rimwe hari igihe usanga umuhungu akura ugasanga aripfuza kugira urwo rugo, ariko ugasanga uwo bari kumwe nta mugambi afise wo gushinga urugo nawe, ariko bikitwa yuko bakundanye. Hahandi usanga umuhungu amaze gukura canke amaze gushika ahantu avuga ngo reka nanje nkundane canke ngire umuntu dushobora gukorana projet hama tukazobana mu minsi iri imbere, ugasanga avuga ati jewe mwe vyo gufitina vy'abadolescent canke iki ubu ndabirengeye ndakuze, nanje reka ndondere umupartner canke umugenzi dukundana w'umukobwa kugira ngo tuze dushinge urugo. Rimwe na rimwe ugasanga biranse canke ugasanga ntibigenze uko yavyifuza. Niho imisi ubona abahungu bamwe bavuga ngo nabuze umukobwa tugirana mariage, hama ukumva abakobwa nabo bavuga ngo nabuze ngo umuhungu ngo dukora mariage, ngo nabuze umugabo, undi ukumva navuga ngo nabuze umugore. Kandi umenga abakobwa barahari canke umenga abahungu bashaka kurongora barahari. Rero uyu munsi nje kuvuga ku bimenyetso bikwereka yuko canke ku bimenyetso bigaragaza yuko umukobwa muri kumwe wewe musore yuko ata mariage yakwipfuriza canke adashaka kubana nawe naho vyitwa yuko mukundanye. Ngiye kukwereka mu buryo bumwe canke ubundi ibikugaragariza yuko umukobwa mwitwa ko mukundanye rimwe na rimwe anabikwereka ariko atipfuza kubana nawe. Ikaze kuri G4G, nimba wisanze hano hantu uri mushasha kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi uko bukeye uko bwije. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze. Ikintu ca mbere kizokugaragaza canke kizokwereka yuko umukobwa muriko murasohokana canke umukobwa mukundana atipfuza canke atiteze kuzobana nawe naho musohokana mugakorana vyose, ni umukobwa aguma ahindagura ibintu. Umuntu murakundana, reka ndabisigura uko umuntu murakundana, mumaze igihe mukundana, muramaze kuvuga ivya mariage canke cyo kubana, rimwe na rimwe ntuzokwite kuvyavuga kubera yuko arashobora kuvyemera akakubwira ati bizo bimeze uko. Mugabo ni wa mukobwa mugere hahandi ho gufata ingingo, swate mushaka gufata sare, mushaka kugenda kubimenyekanisha mu mafamiye canke ugasanga mushaka kubishira ahabona abantu babimenye, ariko ukabona ejo mwaraye muyivuganye bimeze neza, ariko yahinduye mara ngo rindira canke ngo hari bitagenda neza, ugasanga rimwe na rimwe ariko yinziza no tundi program ifamiye bimeze uko canke bigenda kuriya. Akenshi uyu mukobwa aba afise ikindi kintu kiba kimurimwo atipfuza yuko kiba kugira ngo mubane, ugasanga avuga ati jewe uyu muhungu kweri si neza cane naho turi kumwe, reka mbe ndarindiye ngira hazoza uwundi mugabo, reka mbe ndarindiriye kuri uyu. Ugasanga rero rimwe na rimwe ibintu mupanze canke muvuganye ntavyitwararika canke ntabizirikana, ugasanga yama yabihinduye kandi ejo mwariko muvugana neza, mugasanga bukeye ibintu vyiwe biguma biri muri rante, biguma mu marata, nzoba ndabikora, nzoba ndagira gute, kandi nawe wifuza yuko ibintu mubishira ku murongo. Ikindi kintu ca kabiri cyo kuraba nimba umukobwa akugaragariza yuko adashaka kubana nawe, raba amajambo akubwira n'ivyo n'ibikorwa akora. Ahaye ni wa mukobwa usanga mushobora kuvugana ivy'urugo, mukavugana ati bizoba bimeze uko bizoba bimeze uko, ukabona nyene arashushe ukamenya yarabishuhiye nyene cyane, hanyuma hagera mu bikorwa ukabona umenga si hari, hagera mu bikorwa ukabona umenga arazimye. Rimwe rero ikintu kiba gihari aha hantu, reka ndagisigurira abahungu bamwe bamwe, nuko umukobwa ashobora gukunda umuntu, agakunda umuhungu akakwereka agakunda kubera yuko hariho service ashobora kugutuma ukamukorera. Uzobibona kenshi urashobora gusanga umukobwa asohokana n'umuhungu canke afise umugenzi w'umuhungu atari uko amwemera imbere y'abantu, akavuga ati wowe umugenzi wanje nabanaka bandi bakwemere ko uri umuntu wanje, kubera yuko ashobora kugutuma ikintu swati ashobora gutuma ari ibintu mukorero kabone yabimufasha neza, uri wa muntu uvuga ngo amenyereye ibintu byose, ariko akavuga ati uyu muhungu kuri sino mushira kure yanje, ariko reka tube turagumanye.
hanyuma wo kwera ubumukunda bimukorera kwera urukundo ukaca umupropose urukundo akaca avuga ati aha ni nanka za service sinzosubira kuzironka ahubwo reka nemere yemeye nawe ukaca ufata program cyangwa ukaca ufata decision yuko uvuga ati umukobwa tugiye kubana muri ico gihe ntashobora kukwankira kubera yuko hariho ikintu akirindiriye acarindiye ya service yawe. Umukobwa murashobora gukundana ariko wewe yakuruhukiye ko arindiriye uwundi muntu yipfuza ugasanga avuga ati anytime naronka umuntu asumba uyu turi kumwe nawe canke akora izi service neza kandi nkunda uyu muhungu nzoca ndamupfa. Ariko umuhungu asanga wewe yaramaze kuvuga ati uyu niwe wanje w'ubuzima. Aho rero batangura kubona ivyo bimenyetso tangure kuba maso uvuga ati ahantu ashobora kuba atari aho nagenewe kuba. Ikintu ca gatatu uraba mu gihe mukundanye n'umukobwa kandi mu mwama muvugana yuko anytime canke ibintu bigenze neza mwoshinga urugo, ni ese uyu mukobwa dukundana canke uyu mukobwa dusohokana aripfuza kumenya umuryango wanje canke aripfuza kumenya inshuti zanje, canke hoho nimba bitameze uko jewe aripfuza kumenyana na famiye yabo canke menyana n'inshuti ziwe. Niwasanga uyu mukobwa naho muzamusohokanye imyaka 5-6 mugabo mukavuga ati tugira tuje muri processus ya mariage, hanyuma ukamubwira ati yego jewe ndi tayari, wowe umuhungu ukamubwira ati nore nzogutware wacu bakubone canke bakumenye canke uzonjana umenyekanisha iwanyu, mugabo ukabona aravyemeye mu majambo ariko mu bikorwa ukabona umenga ariko arabikwepa ugasanga ariko azana utundi du programa urumva byashe bigenda uku ati itariki twari twashizeho hari anniversaire y'umwana itariki twari twashizeho bimeze uko dufise urubanza canke nzoba nagiye aha nzoba ndi ku kazi nzoba ndi muri ibi nibi ati sheri akazi urumva reka tubanze turondera amahera hanyuma nzoba ndagupresent ugasanga umenga ariko aragucenga. Iki naco ni kimwe mu bimenyetso bikwereka yuko umukobwa atari tayari, umukobwa atari ready yo kumva yuko yobana nawe kubera yuko icambere nimba arashaka kukwerekana umuryango wiwe canke w'umutwari wabo ntashaka yuko azomara amubaza ati mbe wa muntu wari watuzaniye yagiye kubera yuko azi neza yuko mu mutima wiwe atakibanza wewe uhafise, nico gituma ubona umenga aragukwepa canke ukabona umenga ntavyo yitwararitse. Rero niki ni kimenyetso kwereka yuko umukobwa atari tayari, naho vyitwa ko mukundanye mufashanya byose arashobora kuba yagukundiye izo service umukorera canke arashobora kuba yagukundiye ibindi kubera yuko twebwe byo twita urukundo rimwe ku bakobwa biraba ibitandukanye n'urukundo kubera yuko bobo barafise ivyo baraba. Ikintu ca kane cyo kuraba ku muntu mukundana canke umukobwa mukundana nimba ari tayari no kuraba ati ese imisi tumaranye canke imyaka tumaranye hariho ikintu kizima tumaze gukorana canke hariho projet nimwe amaze kuvuga ati sheri jewe projet woza ukayimfasha canke bikagenda uko canke hariho n'umunsi numwe aricara akakugisha inama akavuga ati jewe ibintu vyanje bimeze uko canke wewe basi wowe umuhungu hari ijambo ufise mu buzima bwiwe ko ari gihe usanga ukundana n'umukobwa ugasanga ibintu vyose ameze nk'umuntu agutegeka ujya muntu avuga ati nawe ugomba kagenda ntacyo bitwaye mugabo akavuga ati reka nitware basi bukebuke kwa kundi usanga umukobwa avuga ati ngo jewe nkomeze uko ngo jewe ibintu bimeze uko. Nimba umukobwa ashaka ko mwubaka canke muzogira urugo, umukobwa rimwe arabikwereka mu bikorwa vyiwe aricisha bugufi, rimwe mu buzima bwiwe ukagira ijambo rinini naho utaramutwara ukaba umuhanuzi wiwe ukaba umurezi wiwe ukaba noneho umupartnership wiwe, rimwe na rimwe ntakunyegeze n'amahera akorera. Ibaze ukundana n'umuntu umukobwa n'umusheri wawe ugasanga n'umushahara ahembwa ntawuzi mugabo akakwizeza yuko muzobana karamata. Sinzi birashobora gushika mu kabana mugabo akenshi ico gihe usanga ari mu kimenyetso kwereka yuko umukobwa takwitayeho canke afise ibindi yakurikiye kuri wewe ariko ntabwo ari urukundo rwo gushinga urugo. Rero umusore ni wabona ibi bimenyetso canke ni wabona ibintu byifashe uko ndagusabe uzomwegere umubaze ati mukunzi wanje canke musheri wanje mwiza jewe ndi iki kuri wewe canke jewe ndinde kuri wewe, canke umubaze ngo wakwirikiye kuri jewe kuko umuntu ashaka gukunda canke umukobwa ashaka kugukunda akavyitira urukundo kumbe uri mu besto nivyo numva ngo baharaye, canke ashaka gukunda kubera gukurikira ko amafaranga canke agukurikiye ko izina ufise parce iyo umaze guhitinga canke ukagira ikintu kana kumenyekana mu mukobwa ashaka gukunda izina ryawe apana wewe. Hanyuma canke umubaza ati canke jewe wankundiye iki,
hamuzokumva inyisha guha mugabo niwamara kubona ivyo bimenyetso uzomenye yuko hariho ibintu bitagenda neza hagati yanyu canke mu rukundo rwanyu. Ngibi ibintu ushobora kuraba canke ibintu bigaragara ushobora kuraba ukabona yuko umukobwa nawe musohokana canke nawe mukundana atari ready yuko muja gushinga urugo. Mwakoze kumviriza iki kiganiro jewe wumva ni Roy Drift kuri GFRG, mubandanye mukora subscribe ko bukeye uko bwije. Murakoze.